Ni igiki kigutera gucika intege vyoroshe? Ni n'umushinga atangira aturamutsa. Abapiyoniye mwese, amahoro. Dushikiriye imiliyoni 18 z'abakoze KYC n'imiliyoni 8 z'abakoze migration. Félicitations. P-Network izokugurura mu 2025 muri trimestre ya mbere. Abapiyoniye benshi barakoze migration n'ama KYC ni condition imwe ikomeye mu makondisiyo atatu. Ariko kandi abandanya atubwira yuko atako badakora kugira ngo bakomeze systeme na buri kimwe cyose kigende neza. Bravo. Ariko kandi abandanya akebura umupiyoniye wese aho ari hose yuko atategerezwa gukoresha P muri iyi nzira cyangwa iriya turetse P-Network yuguruye, ndavuga igiye ku isoko. Arangiza amwenyura. Bravo. Nawe nizere yuko umwenyuye. Kaburi mushasha kwicano, ntukekeranye no gukora partage, commentaire, like kugira ngo mbone yuko tubana. Nugende muri P-Network yawe, ugende hariya kuri verification di compte, mugenzi urabe yuko nimero de telefone yawe iri verifie, Facebook iri verifie, hamwe na mail biri verifie. Urabe yuko mode passe wahinduye. Ibyo biragufasha guhanforosa security ya konti yawe. Ni ugende kandi hariya muri mainnet, gende muri checklist, urabe intambuko ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane n'iya gatanu uko bimeze neza, ya gatandatu n'iyindwi n'umunani birikora. Ariko kandi ntukekeranye no kwama buri munsi winjira muri P-Network yawe. Gende hariya hejuru ureba ahantu handitse P-Browser. Umaze kuharaba new ukore so connecte kuri P-Browser, ugende ku verifia neza yuko wibuka amajambo 28. Sinzi uwo wayabikije. Hagati aho ntukekeranye no gukora sabone, partage ku bagenzi bawe na like. Urabe neza yuko uciye muri wallet yuko amajambo 28 yawe yibuka. Simvuze uwo wayabikije naho wayabize, iryo nibanga ryawe. Ariko kandi ntukekeranye no kwama ugenda muri iyo option iri epfo ibubafu ahanditse KYC. Raba yuko wahawe amajambo yanditse félicitations. KYC yawe yakunze, uyikore neza. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo. Alors la